Abarundi benshi bari biteze yuko haba amatohoza yerekana neza ingene iyo soko yaturiwe canke yahiye, hanyuma inyuma y'ayo matohoza hakerekanwa neza imigambi y'igihugu yo gushumbusha abahaburiye ibintu, hagakorwa imigambi imeze neza yerekana ingene iyo soko izosubira gukora biciye mu manama yari gukorwa n'abari bashinzwe irya soko be n'abayidandarizamwo, kuko kazoza k'urudandazwa kabera muri irya soko kategerezwa kuvugwa nabo, nibo bari bahafitiye imigambi y'imyaka myinshi, ariko urabona ico nticakozwe. Biteye amakenga rero ko haciye hakurikira ibintu vyinshi vy'amasoko menshi yagiye arasha, ata matohoza namwe arerekana ivyatumye ayo masoko asha, ata cigwa na kimwe cerekana kazoza c'amasoko asha, cane cane ayo masoko manini manini ari mu bisagara binini binini yama ariko arasha. Iyo rero ivyo vyose bitakozwe, ugaca ubona ikintu nk'ico cari gifise uruhara mu butunzi rungana uko irya soko yari imeze, bafashe itongo rya leta, inyubakwa za leta bazigabiye umuntu, ivyo n'umurundi mugabo nta appel d'offre yabaye, ivyo bita guhiganirwa abagwizatunga, barakuyemwo abahora badandariza muri iyo soko, nta no kubabaza nta no kubarondera, babihaye umuntu adasanzwe ari umudandaza adamenyereye urudandazwa rwabo rwo mu Burundi canke ubwo ngaho mu micungararo yo mu Burundi canke urwa n'ahandi. Biradutera amakenga, biradutuma dutangura kwiyumvira yuko ari ibintu bijanye, urabona iyi leta yaraburabuje cane abadandaza, benshi barapfunzwe bazira ibintu vyabo, abandi barapfuye. Tubona ko ari nko kubandanya gutwara ibintu vy'Uburundi n'abarundi bakabinyuruza mu buryo bwize neza gusa,